Nitekana umunezero ntangerevye gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu no mwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biravugwa mu gisata ca politike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni kenshi kandi muri iyi minsi biriko biragaragara yuko President Evariste Ndayishimiye ariko arifatira mu gahanga bamwe mu bavuga ibitagenda neza, abo kandi nabo bakaza barimwo abafise amashira hamwe adakiranira ivyicaro vya politike cyangwa se amasosiyete civile yabo, kuko ubwa mbere yahereye kuri Pacifique nini nahazwa arongo ishiramwe Focode riharanira agateka kazira muntu, ndetse ku munsi wejo navyo abantu baguye mu gahundwe bumvishe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agarutse kuri Faustin Ndikumana arongoye Parsem. Mwijambo President Ndayishimiye yavugiye hirya yejo kugenekerezo ya gatanu munyonyi y'umwaka w'ibihumbi 2025 muri commune Matongo. President Ndayishimiye yararakariye bidasanzwe abantu babandanya kwerekana ibitagenda neza, abagiriza ko berekana ko yananiwe gutwara. Tuza kubigaruka ko ibibazo Faustin Ndikumana uyu wavuzwe n'umukuru w'igihugu yagarutse ko bihuye rwose n'ivyo Gervais Ndirako buca avuga, nkuko nanone tuza kubigaruka ko murano makuru bose bakerekana impinduka leta ivuga ariko zitaja mu ngiro. Akarorero akaba arico bita budget programme kubwo mukuru w'inama nkenguza amateka ari we nyene iteka Gervais Ndirako buca ngo naho Burundi bwo buriko buraja izo mpinduka zidakozwe, nkuko tuza kubigaruka ko Faustin Ndikumana mu vyo yerekanye bamwe banavuga yuko bishobora kuba ari byo zadugije ishavu ry'umukuru w'igihugu ngo ni ibintu biranga intwaro mbi, aho Faustin Ndikumana yerekanye ibintu bibiri bihambaye cyane, ngo ubutegetsi butubaha amatungo y'igihugu, abategetsi bakayakoresha ivyabo uko bishakiye. Ahatanze akarorero k'abategetsi bishira hejuru ngo nibo barimye bakarorero naho kumbe bakoresha uburyo bwa leta. Aba DPE usanga ngo bategerezwa kuzindukira mu mirima y'abakuru imbere yo kuja kurangura amabanga bajejwe. Ifumbire nayo kandi ugasanga ihereza muri abo bakuru, imodoka za leta n'igitoro ca leta gigaherera mu mirima y'abakuru. Faustin Ndikumana yongeye kuvuga kandi ko ivyo bintu ari ugonyanga amategeko, agasaba abategetsi bashaka kwiyemera ngo nabaremyi bakarorero gukoresha uburyo bwabo gusa. Ikindi Faustin Ndikumana yagarutse ko nanone cyatumye benshi bavuga ko ishavu ry'umukuru w'igihugu ariho ryishobora kuba ryadugiye ngo ni intwaro izana impinduka ariko ataho zigera zishika, ngahubwo zisubiza inyuma igihugu. Hano yatanze uburorero bwinshi yambono y'umwaka w'ibihumbi 2025 imwaka turimo abaziyo yahereye mu gihe tuza turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Yagarutse kandi ku mpinduka mu mashure zasubije inyuma ubumenyi. Ibinyoma vyo mu Butare ngo batoye ubutare bwa nikeli nta cavuyemwo, ngo batoye tererare nta cavuyemwo, ejo bundi ngo batoye ubwanyegejwe mu Kirundo, aho Faustin Ndikumana agahebuza abarundi ko atakizovamwo. Akavuga ko kandi ingene intwaro yananiwe kuzana impinduka mu mashiramwe ya leta none nka yose ageze habi cane, aho akaba yaratanze akarorero ka Sosumo, Onatel ndetse nandi mashira hamwe yigenga ya leta, nkuko tuza kubigaruka ko byinshi rero kuvyo Faustin Ndikumana yatangaje n'ivyo tugiye kugaruka ko yatangaje vyatumye ishavu ry'umukuru w'igihugu riduga, nivyo tugiye kugaruka ko. Gusa benshi bakavuga ko ikintu gitangaje mu vyo Faustin Ndikumana yavuze atigeze acishamwo umukuru w'igihugu. Faustin Ndikumana we yavuze abategetsi bakoresha uburyo bw'igihugu mu mirima yabo, avuga abategetsi babasuma baguma baduza amagorofa adasanzwe, bagwiza imiduga izimvye ariko inyubako rusange izo zikabura amafaranga yo kuzisanura. Faustin Ndikumana kandi yaravuze abategetsi bahembwa menshi kandi igihugu giha intendance cyangwa se igihugu kibasumira kikanababeshaho, ariko aho baciye hose bagakenera k'abanyagihugu bakusanya ibintu babagabira. Ntigeze atomura abo bategetsi bakora ivyo bintu. President Ndayishimiye akavuga ko Faustin Ndikumana yamuvuze ko yamwagirije ko akoresha uburyo bw'igihugu mu mirima yiwe, ko yamwisubira beshi kandi ko yavuze ko ataco amaze n'ibindi, nkuko tugiye kubiko. Fyonda subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tuje turabana mu makuru yacu no Muhoza TV. Ndagwaye kaze muri ano makuru. Ndirako buca Pacifique ninahazwe Faustin Ndikumana nabandi. Evariste Ndayishimiye ntaciyanganira uvuga ko ari bitagenda neza mu ntwaro yiwe. Mwijambo President Ndayishimiye yavugiye hirya yeje kugenekerezo ya gatanu munyonyi y'umwaka w'ibihumbi 2025 muri commune Matongo. President Ndayishimiye yararakariye bidasanzwe abantu babandanya kwerekana ibitagenda neza, abagiriza ko berekana ko yananiwe gutwara.
Ndayishimiye akavuga ko ata muntu n'umwe akigwaye kwashi mu Burundi. Hano vyumvikana ko agaragaza kuvuguruza umukuru w'inama nkenguzamateka n'abaye umushikiranganje wa mbere aherutse gutangaza ko abana badakura kubera gupfungura nabi. Ngo bajije impamvu umwana yazingamye ngo bakwishura ko ari ukubera ari umwana w'umuhutu. Ni mu gihe kandi nanone ikigo cya leta kijejwe statistique naco cemeza ko abana barenga 55% bataronswa imfungurwa zikwiye mbere n'ubwenge bwabo butazokura neza. President Ndayishimiye yaragarutse ko bo yita ba Pacifique babandanye kwerekana abanyagihugu ko hari ivyo babuze. Yavuze ko abo basigaye ari abana b'abanyamahanga n'ibindi tutodondagura. Umuntu yari yahagurukiye bidasanzwe umunsi rero akaba ari Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem. Ibintu yamuvuze ko nagahombera munwa. Biragoye kumva uwakoresheje amajambo araho ari umukuru w'igihugu. Hano turababwira ko tuzobageza ko kandi n'amajambo yose ya President Ndayishimiye yavuze kuri Faustin Ndikumana bikaba byarafashwe nk'akamaramaza. Gicumvikanye co nuko Ndayishimiye yababajwe rwose n'ikiganiro Faustin Ndikumana aherutse gukora na cyane mu duce Ndayishimiye yiyumvisemwo umenga aramuvuze. Abita barimyi ba mbere kandi bakoresha uburyo bw'igihugu ibinyoma bijanye n'ishogwa ry'ubutare n'ibindi. Ndayishimiye rero yahavuye yagereza Ndikumana ko ari no mu badurumbanije igihugu mu mwaka w'2015 kakorera abakoroni anagera ku rugero rwo kumwinjira mu buzima bwe bwite vie privée. Ariko igitangaje nuko Faustin Ndikumana ivyo yavuze byose bihuye n'ivyo Gervais Nderakobuca yavuze, nkuko kandi twabibagajeje ko makuru yacu yabanje. Bose barerekana impinduka leta ivuga ko zitaja mu ngiro, akarorero bakagaruka kuco bita budget programme kubwo mukuru w'inama nkenguzamateka n'abaye umushikiranganje wa mbere ngo ntaho turiko turaja izo mpinduka zidakozwe. Bamwe bati ese umukuru w'igihugu yafashwe n'ibiki? Iri shavu ridasanzwe muri no minsi riva kuki? Abantu zibiwe bariko barakora iki? Ngo bigeze naho umukuru w'igihugu yari karavuga ubona nabo ko nabagendanyi biwe babuze uko bifata. Benshi mu banyagihugu bakavuga ko n'ubundi bobo babuze uruvugiro, ko ishavu ryabo n'ubundi uwo rivuga atomara iminsi 2 cyangwa se atorara kabiri. Benshi bakavuga ko rero kubera ubwoba buri mu banyagihugu badatinyuka kuvuga ibibahanze cyane ku bibazo biba biriko biravugwa indani mu gihugu. Nkuko tubigaruka ko kandi turabandanye n'ubundi kuri iki kibazo ca Faustin Ndikumana n'umukuru w'igihugu, President Evariste Ndayishimiye aho yamwifatiye mu gahanga uyu mukuru wa Parsem ishiramwe Parole et d'action pour la l'éveil des consciences et l'évolution des mentalités Parsem ryemeje gukangurira abarundi guhindura ivyumviro n'ingendo. Iyi nkuru tugiye kubagaza ko akaba ari inkuru yashizwe ahabona kuri uno umunsi n'ikimenyesha makuru cy'abongereza BBC. Imbere isinzi ry'abantu muri komine Matongo mu ntara nshasha ya Butanyerera, President Ndayishimiye yarashitse naho yinjira mu buzima bwite bwa Faustin Ndikumana avuga ko yananiwe no kubaka urugo rwiwe nuko vyamunaniwe no kuzana umugore. Umukuru w'igihugu yabivuze mu gihe ari karashikiriza mu staneri mushasha wa komine Matongo hari kwigenekerezo ya 5 z'uko kwezi kwa Munyonyo uyu mwaka w'2025. Imubajije icavuga ku majambo yavuzwe ko n'umukuru w'igihugu Faustin Ndikumana abwiye BBC gahuza miryango ati singeramiye kandi sinteye ingorane igihugu. President Ndayishimiye mutiyo bapfiki na Faustin Ndikumana. Turabandanya kubageza ko ivyatangajwe n'ikimenyesha makuru cy'abongereza BBC. Ayo majambo y'umukuru w'igihugu yavuze haheze iminsi mike Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem atanze ikiganiro kubamenyesha makuru aho yagarutse ku ngorane zugarije igihugu mu bisata bitandukanye. Yavuze zijanye n'ibiturire, intwaro ibereye, kunyonora amatungo ya leta, ibijanye n'uburimyi be n'ibindi. Yasavye abategetsi gukorera mu muco no kwemanga ku bintu bitameze neza gutyo ngo bihutire kurondera umuturama. Ngariko kimwe mu vyo yashimikiyeho cyane ni sekeza ryo gushora ubutare budahinguye aho umukuru w'igihugu amaze iminsi atanguje. Amaze kugaragara kabiri ari imbere y'amakontineri avuga ko yuzuye amatoni y'ubutare ashobwe mu mahanga. Ntihavuzwe amafaranga ubwo butare buzokwinjiriza igihugu. Ivyo biri mu vyaneguye rwose na Faustin Ndikumana. Ati irya operation cyangwa se kirya gikorwa simona akamaro kacyo. Ntibikenewe ko atubwira ngo washoye amakontineri y'ubutare. Niko yavuze muri ico kiganiro imbere iyo kongera kati tubwire icavuyemwo. Kubwa Faustin Ndikumana ngo abarundi bakeneye kumva ingorane zibugarije zatorewe inyishu gusa. Igitoro kiboneke nka kera. Banki zironka amafaranga mva makunga kwiye, ibiciro ku masoko bigabanuke.
mu bisa no gufatira kuri ivyo vyavuzwe n'umukuru wa Parsem. Ndayishimiye we yagize ati hariho umuntu ashobora kuvuga ngo duhiki kandi azi ko kidashoboka kugira ngo abantu bagumuke bace basubira mu magume. Ngariko ivyo Faustin Ndikumana yavuze ku Butare biraboneka ko biri mu vyashavuje cyane umukuru w'igihugu. Yavuze ati ubwa mbere yavuze ko imurehe mu Kirundo ata Butare buriyo, none abonye bushotse acavuga ayamuhe. Mu kiringo c'iminota irenga 5 avuga kuri Ndikumana, Ndayishimiye akoresheje amajambo yo muri Bibiliya mu kunegura ivyo yashikirije. Yamugereranije na Sanibarati canke Tobiya. Abo ni abantu bo muri Bibiliya bafatwa nk'ibikoresho vy'umwijimwa vya shetane mu kuzimiza abantu. Yavuze ati Nehemiya agiye kubaka igihugu agitanguye hariho witwa Sanibarati na Tobiya. Hariho witwa Sanibarati na Tobiya. Barasaze bati uyo muntu yubaka igihugu nuwahe. Bari bagira ko Nehemiya yakoreshwa n'Imana. Babonye vyubatswe naho ngo bijya ngo nindembe bikubita umugere vyoca bihenuka. None babonye amakontineri y'Ubutare karagenda ngo bijya ni zero. Umukuru w'igihugu kandi ntiyahagarariye ngaho. Yarinjiye mu buzima bwite bwa Faustin Ndikumana. Ariko aratwenga yabajije abanyagihugu bati ni ikiburirane. Nabo ati ni ikiburirane. Baca baratwenga. Arabandanya ati none nk'umuntu w'umugabo asaza yananiwe no kubaka urugo rwiwe arafise amajambo abwira abarundi. Muri Bibiliya handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wiwe yotunga abandi gute? Ngo yambwira umuntu atunze inda yiwe gusa yomenye ingene inda z'abarundi zikwiye gutungwa gute? Arafise icigwa yoho mukuru w'igihugu. Kuri ibi umukuru w'igihugu kandi yamuvuze ko Faustin Ndikumana nawe yatangaje ko yemera kandi ko yubaha inzego z'igihugu. Ashimangira ko atanumwe ari hejuru y'amategeko. Yibutsa ko Burundi ari igihugu cubahiriza ubwigenge, demokrasi kandi kigendera ku mategeko nk'uko bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro. Ngo Burundi bumaze imyaka itari mike bwugajwe n'ubukene bw'igitoro butegwa n'ikena ry'amafaranga y'agaciro akoreshwa mu kugura ivyankenerwa biva hanze. Ivyo rero vyatumye imirimo y'abatunzi niyo kwiyunguruza ihungabana, ibiciro navyo biraduga cyane. President Ndayishimiye akavuga ko ari karakora ibishoboka byose abicishije mu gushora Ubutare no kunagura ibitegwa njabuka amazi kugira amafaranga mva makungu yongere mu gihugu. Ndikumana nawe akavuga ko ari umunyagihugu asanzwe atanga intererano yiwe mu ntumbero yo kuronderera umuturama ingorane zihanze igihugu. Ati kubw'ivyo singeramiye kandi sinteye ingorane igihugu. Ivyo Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem yatangarije ikimenyesha makuru c'Abongereza BBC mu kiganiro bamugirishije inyuma y'amajambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu. Ariko nkuko bitangazwa na Pacifique Ninahazwe, ikintu gitangaje nuko mu byo Faustin Ndikumana yavuze atigeze acishamwe umukuru w'igihugu. Faustin Ndikumana we yabandanije n'ubundi yivugira mwe vy'abategetsi bakoresha uburyo bw'igihugu mu mirima yabo. Avuga abategetsi babasuma baguma baduza amagorofa adasanzwe bagwiza imiduga izimvye ariko inyubako rusange izo zikabura amafaranga yo kuzisanura. Aha Faustin Ndikumana kandi yavuze ku bategetsi bahembwa amafaranga menshi kandi igihugu kibaha intendance, no kuvuga igihugu kibasumira kandi kikababeshaho. Ariko aho baciye hose bagakenera ko abanyagihugu bakusanya ibintu babagabira. Ntigeze atomora abo bategetsi bakora ivyo bintu. President Ndayishimiye we akavuga ko Faustin Ndikumana yamuvuze ko yamwagirije ko akoresha uburyo bw'igihugu mu mirima yiwe, ko yamwise umubeshi kandi ko yavuze ko ivyo yavuze ko vyo ataco bimaze. Bamwe bakavuga ko nubwo President Evariste Ndayishimiye yagiriza aba bavuga ibitagenda neza mu gihugu akabita abansi b'igihugu, ahubwo bobo babona yuko Ndayishimiye icakwiriye ari ukumviriza aba bantu baba bafise amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike, kuko ari bo baheza bakamubwira byinshi bitariko biragenda neza mu gihugu mu gihe abahanuzi biwe baba bicecekeye bobo ubumiwe. Mu yandi makuru, ikiza cakorera i Bujumbura, ishure ry'ubuhinga ryisumbuye rya Kamenge ryugaye. Ishure ry'ubuhinga ryisumbuye rya Kamenge riri muri komine Ntahangwa Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi bw'igihugu, ryarahagaritse ivyigwa vyo kuva mu gatondo ko ku munsi wa mbere inyuma yaho yibonekeje abagwaye korera benshi mu banyeshure. Kubwo amasoko ari ngaho nyene abanyeshure bashika 10 bari bafise ibimenyetso vya korera kuva ku munsi wa gatandatu. Indongozi mu gisata c'amagara y'abantu nazo zikemeza ivyo bipimo. Kuva ku munsi wa gatandatu twarabonye ko hari abanyeshure benshi bariko baracibwamo cyane kandi bakadahwa. Indongozi mu gisata c'amagara y'abantu zaremeje ko yari korera. Niko vyamenyeshejwe n'umwe mu bigisha twasanze agasigura ko ibintu bitifashe neza kuri iryo shure.
kuva kuri uyu wa mbere Rusabaniha zajanye abagwaye ku bitaro Prince Jean Charles na Rwakaridi vyo mu Kamenge. Indongozi mu gisata c'indero zasavye abigisha n'abanyeshure bose biga bataba mu ndaro kuguma muhira gushika hageze igihinduka gishasha. Uti twahisemwo kwirukana abanyeshure baje mu gatondo bataranashika. Twategerezwa kubuza abanyeshure barundarundana canke bakorana ko cane ko abakorana mu minwe nk'uko bivugwa n'umwe mu bayobozi bw'ishure. Umushikiranganje w'amagara y'abantu nabwo bwarungitse imigujejwe gukora isuku no gupompa ico kibanza, gupompa imiti mu buzu bwa sugumwe mu ndaro no mu bibanza hwaniro vyatanguye kuva ku muhingamo ku munsi wa mbere. Uti ico dushira imbere ntugwagarika irandagata ryakorera kuri iryo shure nk'uko bivugwa n'umwe mu bajejwe isuku. Uti twayimirije kandi abigisha n'abakozi kugira ngo bamenye inyifato zo gukinga ubukene bw'amazi yo ntandaro y'ingorane. Ishuri ry'ubuhinga ryisumbuye rya Kamenge riherugwamo abanyeshure barenga 1000 ariko rimaze igihe rifise ingorane yo kuronka amazi meza. Kuko abashinge naye benshi amazi aza mu mabombo hagati y'isa 8 n'isa 9 z'ubuca kandi si imisi yose. Ngo rero abanyeshure bategezwa kuvyuka kuvoma amazi akenewe kugira isuku rya buri munsi. Uti dutegerezwa kuvyuka kare mu gatondo kuvoma amazi, abatavyuka ntibiyoga canke bagira isuku aho bigira, niko umwe mu banyeshure baba mu ndaro yigana. Mu mwanya w'ivyigwa tuba turushe twisinzirira ko biragoye gukurikira ivyigwa. Kuri izo ngorane rero bamwe mu bavyeyi bahitemwo kugumiza abana babo mu mihana bakiga bata mu ntumbero yo kugira baronke amazi meza mu mihana. Kubwa masoko muri iryo shure itangwa ry'amazi muri iryo shure ryoba ryaraburabujwe namwe mu bantu bafise umugambi mubi cane mu gihe hari icuka hagati y'umuyobozi w'iryo shure no kwagirizanya ivyamoko vyacishijwe ku mbuga hwaniro na WhatsApp. Burundi bw'amabuterwa nakorera buri mwaka mu bice vyinshi kuko kuva kuwa mbere Nzeri igenekerezo ya 20 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 abantu 2,241 baratowe korera mu burere 12 bw'ubuvuzi harimo Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Centre, Bujumbura Sud, Isare, Kabezi, Mpanda, Makamba, Bubanza, Mabayi, Rwibaga ndetse na Rumonge mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu kubw'umushikiranganje w'amagara y'abantu. Urwandiko rw'umushikiranganje bw'amagara y'abantu rwashizwe habona kugenekerezo ya 3 Munyonyo dufiti igopi ruhamagarira abayobozi b'amashure gutsimbataza ishigwa mu ngiro ry'amabwirizo y'isuku no kumenyesha abajejwe intwaro mu gihe habonetse ingwara zikaze. Kurana umwansi ashobora kwirindwa mu gihe amabwirizo y'isuku yubahirijwe niko umukozi wo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu amenyesha. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya vyenda subscribe canke s'abone niba utarafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari bose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV rero Imana ibahezagira ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko mu urakora.